tahura kahise wubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasukuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 25 Ntwarante umwaka wa 2024. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Kahise ubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi ugashikirizwa na Remesha Magazine. n'ubupfasoni ubushingana Muri kino kiganiro cyacu cya 33 turacari ku nyigisho zigaruka ku byiyumviro by'ikumira n'ivyihonyabwoko ariyo idéologie d'exclusion et du génocide, twifashishije igitabo cyanditswe na Nicolas Mayugi, La mémoire vigilante et l'interethnique résistante pour une lutte rigoureuse contre le génocide. Muri kino gice cya kabiri tugiye kugaruka kuri acte ya kabiri, acte twavuga ubudasa n'ubusumbasumbane mu Barundi canke racisme mu jambo rimwe. Turi kumwe kandi n'umwigisha wacu ari we Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije Docteur. Yego mwaramutse Frank, urakoze kandi kudutumira mu kiganiro cyo kwigisha abarundi cyane cyane mu mabi twaronse ku bukoloni kandi aduhanze gushika n'ubu. Ndaramukije n'abaza kutwumviriza n'ubu tuza gukorana Kiki Daniel. Murakoze. Ego turi kumwe na Kiki Daniel, no jeune umwe mu gwaruka bagize amahigwe yo gukurikirana kahise ku Burundi bakanonosora neza. Kiki Daniel ndabaramukije. Mwaramutse Frank, mwakoze kudutumira. Nibaza ko muri kino kiganiro tuzagira intererano idasanzwe kugira ngo dufashanye n'abandi barundi batari bake kwitahura tukimenya kugira ngo tubashe gutegura n'ubundi bwiza twifuza. Ego mbere yuko dutangurana n'inyigisho ya acte ya kabiri, Kiki Daniel, hari bamwe mu bakurikirana kino kiganiro bakurikiranye igice cya mbere, twavuze acte ya mbere nk'uko yanditswe na Nicolas Mayugi. Dr Hakayidusigurira neza, baratwandikiye baratubaza uruhare iyo acte ya mbere yoba yaragize mu Burundi. Murakoze. Nicolas Mayugi mu kwandika kino gitabo La mémoire vigilante et l'interethnique résistante pour une lutte rigoureuse contre le génocide,
yarishimikije cyane ibya Hans Meyer yanditse sur le Barundi, asigura amamuko yabo nk'uko mu kiganiro giheze twasiguriwe cyane neza ibijyanye n'iyi ntambuko ya mbere yaranze umuzo n'itsimbatazwa w'ibi byiyumviro bigamije gukumira n'ihonyabwoko mu Burundi. Ukuntu Nicolas Mayugi yagiye abisigura, yagiye yishimikiza rero ibyo byagiye birandikwa n'abandi bahinga, abigize abahinga, uvuga ntibigize abahinga, ariko ntibigize abahinga gusa kuko ibyo bakoze byaragize uruhara rukomeye ku buzima bw'abarundi, kuko n'uno munsi ndabizi neza yuko ari ibintu bigenderwa ko, ari ibintu abantu bisunga kandi bakabishimikira ko cyane. Uno munsi ubagije umuntu ubwoko bwiwe ntashobora gutinya canke ntashobora guhiga imanga kubwayo kubwira ko ari umuhutu canke ari umututsi. Aho rero umubajije sigura umuhutu, uri umuhutu gute, uri umuhutu wande, akubwira ati jewe ibyo uri kurambaza ntibikenewe, naho aba yarize kaminuza yarazimaze, ashobora aza kuzana neza na neza bya bindi nyene Hans Meyer yanditse, aribyo Nicolas Mayugi yagiye arasubiramwo. Aha rero ni ibintu bikomeye cyane, bisaba ko abantu baciye ubwenge, abantu yumva ko akeneye gukira neza nyene, ashobora kubifatira umwanya akabishyirako inguvu, akabimenya, akabyumva, akabitahura, hanyuma bigashobora kugira icyo bihinduye mu ngendo y'abatari bake, kuko byaragisibije. Ufatiye na cyane cyane no mu masezerano y'abarundi no gusubiza hamwe, amasezerano y'amahoro yaterewe ikumu yarusha mu 2000, baremeza neza muri protokole ya mbere inkomoko y'ibibazo n'indyane zabaye mu Burundi, ko byavuye cyane cyane ku kuntu abantu batahura, ukuntu bumva, ukuntu bigishijwe, n'ukuntu bashize mu ngiro ibijyanye na ideology zivangura kandi zo guhonya abantu. Urumva ko habaye ibintu bidasanzwe, twese turemeranya neza yuko mu bihe bitandukanye habaye ibyo bise des actes de génocide, ibikorwa bigaragaza neza ko ari ubwicanyi bugamije ihonyabwoko mu bihe bitandukanye, kandi tukemeza yuko habaye n'ibyaha bidasanzwe byo mu ntambara, tukemeza cyane ko hariho n'ibyaha byo guhohotera ikiremwa muntu byabaye. Ibyo byose byagiye byishimikije izo nyigisho z'amacakubiri, izo nyigisho zo gukumirana no guhonya ubwoko zaje mu gihugu. Aha rero iki gice, iki kigabane kirakomeye cyane, kuko kuba Hans Meyer yaraje akandika igitabo kikagenda cisungwa n'abandi bose bagiye baramukurikira, baba abakoroni, baba n'abarundi, bakaza baracishimikiza ibintu byanditswemo, bikaba ari byo n'uno munsi abantu bagenderako, kandi bigaragara neza ko bitari ukuri. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umuti ibyo bintu yoba yaranditse bimeze nk'ibitari ukuri nk'uko byavuze mu biganiro biheze, byo bari nk'ibihe. Hans Meyer ashika mu gihugu cy'u Burundi yajeho mu ntango y'1900, ashobora kuba yaje imbere yaho mu gitabo cyiwe yagisohoye mu 1914. Yasanze hari abarundi, turabizi neza ko bari bafise inguvu zikomeye, bari bashize hamwe igihe bagwanijwe abadagi bagiwe imbere n'umwami Mwezi Gisabo. Biragaragara ko abarundi bari bashize hamwe, kandi byabaha inguvu zikomeye zo kuba bashobora kurwanya umwansi bakamutsinda, kandi baramaze gutsinda abatari bake. Ibyo rero uko abarundi bari bubatse byabateye ubwoba, hanyuma biga ubu buryo bwo kubanza kubagabura. Aha rero kuba batubesha amamuko yacu, bikatwinjiramo, bikadufasha kwisambura, gusambuka no gutakaza inguvu imbere y'umwansi.
nibyo byaciye bituma bashobora kuronka uburyo bwo kutuganza no kutunyaga ibyacu ko hariyo politike yabo ya divize pour régner. Rero Hans Meyer yabeshe afatiye ibyo dusoma muri nyagitabo ciwe yanditse ca diye Burundi, hari igice asigura na cyane cyane ku rupapuro rwa 33 asigura abantu abarundi akabaha uburanga uko abyishakiye ubwiwe. Aca ivyo rero yabikoze afise intumbero yuko abashiramwo imigwi mikeya kugira ngo iyo migwi kumbure ishobore kuba izohangana. Arumvisha abantu ko batagira batavuka hamwe, batava hamwe, bataco basangiye, bahuriye aho kandi bakaza no mu bihe bitandukanye, bamwe bakaza basangaho abandi bakanabaganza gutyo. Novuga nti nk'ubu urabona Uburundi igihe butangura kubaho, murazi ko imbere yaho butari buhari, ntare bishatsi cyambarantama yarunze hamwe imiryango yari ifise ubwami butandukanye, hanyuma abashira mu murongo umwe, bose baba Barundi. Iyo miryango ni mike cyane, nk'imiryango ishika ku 7, ariko yagiye irarondoka. Umuntu yovuga ko mu Burundi hashobora kuba hari nk'imiryango mikuru yababa nka 20, ariko nayo nyene yagiye yamuka kw'iyindi myinshi, ku buryo novuga nti hari igihe mu Burundi ho hari nk'imiryango irenga 100. Iyi miryango yose kuba Hans Meyer yarayifashe arayicamwo imico 3. Aravuga ati umuryango w'abahanza, umuryango w'abanyagisaka, umuryango w'abajiji, umuryango w'abatare, akagenda akuramwo abantu akavuga ati mwebwe kubera ko twasanze uburebure bwanyu bushikana imetero 2 tubagize abatutsi. Agafata abandi ati namwe ko twabapimye tugasanga uburebure bwanyu ntibushikana imetero 2 kandi ntiburi munsi y'imetero na 60 tubagize abahutu. Ati namwe rero ko uburebure bwanyu buri munsi y'imetero 1 na 60 tubagize abatwa. Abantu bose bakavyemera, arabyigisha, abantu baraza barabyemera. Urumva ko ari akamaramaza bitumvikana. Abanyagisaka ubwabo baraza amateka yabo, iyo baturuka no bakomoka n'ingene babaye Abarundi. Abajiji ibyo navyo barabizi ko byagenze. Abanyakarama nabo ibyo barabizi. Buri muryango wose uzi amateka yawo, uzi aho wavuye, uzi n'uwo ukomokako, uzi n'ingene washitse mu Burundi ukaba Uburundi. Kuko murazi ko Burundi bwatangiye ari butoya bugenda buraguka. Kujya bwagenda bwaguka, hari abantu biyongerako n'amasi yabo bikiyongeranako, bose bagacika Abarundi. Muri ico gihe rero Hans Meyer aje agaca avuga ati hano hari ubwoko butatu, mbere buno bwoko butatu nta nubwo bukomoka hamwe. Turafise ubwoko bw'abantu bafise imetero zirenga 2, hari ukuntu asigura amazuru yabo ko abangana, asigura ibirenge byabo, asigura ukuntu bitwara n'ingene biyumvira. Agaca avuga ati aba bantu bakomoka, bazananye muri Ethiopia, bazananye muri Egypt, bazanana ku nkengera za Nile bahiga ahantu baragirira. Bati aba rero baje bahasanga abandi bantu nabo badashika n'imetero 2, bapima hagati y'imetero 1 n'igice n'imetero 2. Abo bantu nabo nyene nubwo bari baje bwa mbere, bari baje bavuye muri Cameroon. Akabita ngo n'ababantu, abandi bakabita ngo n'abahamisi. Agaca avuga ngo hariho n'abandi rero ngo bagufiya, ngo badashika n'imetero 2, ngo bo baje bavuye mu ishamba rya Equatorial. Urumva Uburundi uko buri Burundi bimaze kumvikana ko ata Murundi n'umwe abo ukomokamo, bose baje bava ahandi babuzamo. Mugabo bakavuga ngo bamwe baratanguye, abandi barakurikira, abandi barakurikira n'ibindi byinshi. Ibyo rero agaca byandika bigaca bimera nka Bibiliya, abantu bakabifata nk'ukuri, bagaca babigendera ko bikigishwa imyaka n'iyindi bikagenderwako. Murumva ko ari ibintu bigoye. Nk'ubunye mu miryango twagiye dusanga hariho n'abandi banditsi n'abahistoriye benshi bagiye barabyishimikiza kandi tukabyemera kuko babize bakabinuza. Nka ntaho kaje ari karagabura imiryango avanguye imiryango niyo mu bwoko runaka, niyo mu bwoko runaka, niyo mu bwoko runaka. Yaba yarakiriho agatangura kwiyumvira nawe akaba yogereza kudusigurira ukuntu
hari imiryango idashobora kuba miremire ngo igire uburebure runaka abantu bose bayibamwo bose byohura urumva insiguro za Hansemere uzigendeye ko muri kino gihe zirashobora gutandukana n'insiguro abarundi bari bafise ubwa mbere Hansemere ataraza. Ibyo rero novuga ko byagize uruhara rukomeye mu gutsimbataza ubudasa no mu kwadukana hagati y'abantu ivyiyumviro byo kwicana, byo gukumirana, byo kubabazanya n'iki. Ibyo byose twagiye tubona bibi byabaye ku Burundi no ku Barundi, tuvuga ko byavuye muri icyo gice cya mbere gikomeye cyane. Nicolas Mayugi adusigurira akavuga ati nimwe abantu mwahubwo ni mukanure mugire icyo yise mémoire vigilante kugira ngo aka kabi kabishe k'ivyumviro by'abanyabwoko no gukumirana tubyamirire kure, tubigwanye. Novuga ko guhera hano hantu mbere n'abantu benshi tuzi basanzwe bari mu mashirahamwe agwanya ivyumviro by'abanyabwoko n'abandi bavuga ngo babacika cumu mu bihe bitandukanye by'ibyaha by'agahomera bumwe byaha by'abanyabwoko bakorewe, n'abandi bose bafise umutima ko twofashanya hano hantu tukahiga neza tukahatahura kuko ariho hari umuzi wa byose, tukamirira kure rero ikintu cyoza kituvangura kidusubiza muri iyi mirongo itagira akamaro, aribyo bizoza kutuviramo intandaro yo kuzoza guhura na ya makuba yo kwicwa, yo guhonywa no gukumirwa no kwangazwa. Murakoze. Imana umwami n'Uburundi sinzi uko babicuritse mu gusenga twisunga Banyisirayeli n'abibugarire. Sebarundi yarabaye Semugambwe na Sentare ububaganza ku gahato na Nyarucara arashikana. Yariganza asaba inka n'imirima byose byariguye umurundi wubahawe kandi akakwa n'izuru. Nk'uko mwavyumvise Kiki Daniel yadusubiriyemo neza aratwumvisha ibijanye n'igice ca mbere, ikiganiro ca mbere twahereye ko muri bino biganiro, muri no rukurikiranirwa bino biganiro tugaruka ku byiyumviro by'ihonyabwoko n'igikumira twifashishije igitabo ca Nicolas Mayugi. Dr uno munsi reka turabe inyigisho mwaduteguriye uno munsi. Tugiye kuri acte ya kabiri ariyo racisme benshi tuca twumva yuko ari umuzungu canke tukumva umwirabure, ni ndondaruhu niko no bivuga. Reka tuvuge ubudasa n'ubusumbasumbane mu Barundi. Bega Nicolas Mayugi ivyo byo yabisiguye gute, yabivuze kwiki? Urakoze cyane. Nicolas Mayugi yishimikije ibyo yatanguye kubona mu nyandiko abazungu b'abakoloni banditse ku Burundi. Yarabonye yuko icyatumye ibyiyumviro by'ihonyabwoko bikura byafashe inzira y'ibyo abazungu bize ku Barundi no muri aka karere. Icya mbere twarakivuze, twaravuze ingene yazanye ibyo bita Hamit Bantu, azana ibyo Kiki yahejeje gusigura neza, ariko acte ya kabiri niyo yaje kubinyura byose, kuko yazanye hagati y'Abarundi bari bamaze ibinjana bine byose babana biyita Abarundi bafise inzego zabo, azanamwo ubudasa, ubusumbasumbane. Akurikije iki? Akurikije ajya mamuko duhejeje gusubiramwo y'Abahamite n'Ababantu. Acarerekana rero ku budasa yuko bamwe boba ari nk'abazungu. Kubera iki? Kuko ku bakoloni baho hambere ntibashobora kwiyumvira yuko ibihugu byo muri Afurika byari bifise iterambere bitavuye ku bazungu. Nicyo gituma aho baciye hose, singaha mu Burundi no mu Rwanda gusa, turabyumva turabisoma no mu bindi bihugu,
aho ababagoye kurwanya mu gihe bari ko baraza kudukinyiza bose babashize mu gice cy'abazungu. Bo bari abazungu bashitse muri ibi bihugu, uruhu rwabo urukoba rwabo rurahinduka, rurirabura kubera izuba. Abo rero nabo bise abahamite. Abandi nabo bakaba ari ababantu, ko bobo arabirabura nyene ataco bamaze ku isi. Ibyo rero ni ibintu bikomeye nifuza ko Abarundi ahanini botahura intango koko y'ivyumviro byo gukumira n'ihonyabwoko, kuko bamaze kuvuga bamwe ko ari abahamite abandi ko ari ababantu, hanyuma bakababwira inkomoko zitari zo, Abarundi bakavyemera, mu kuvuga ko baba bisambuye bonyene, basambuye akaranga kabo. Umukoroni ntiyahagariye ngaho. Umukoroni yongeye ko kuvuga ingene abahamite bameze, kuvuga ingene ababantu bameze, kugira ngo abatandukanye kurusha. Barazana n'ibipimo, ari iby'uburebure, ari iby'amazuru, ari iby'iki. Kandi ahanini ngaho byavuye ko Abarundi bari bagwanije Abadagi, ntibyakunze yuko babatwara nk'uko bari batwaye ibindi bihugu, aho abami baho bicwa bakangazwa. Baranditse rero ibintu byinshi cyane, kandi uwabyanditse uwa mbere n'uyu Hans Meyer twariko turavuga. Hans Meyer yagiriye akabi kabishe cyane Abarundi n'Abanyarwanda, agerageza kwerekana rwose yuko abo mu gihugu cy'u Burundi, abo mu gihugu cyo mu Rwanda atana kimwe basana, kandi tuzi yuko Abarundi imbere yuko abo bazungu bazana ibyo by'abahamiti n'ababantu, bari baruhurikiye mu miryango yari izwi kandi yari ifise ingoma zizwi. Biratangaje rero ubwa mbere turabizi by'amamuko, tukaba tuzi yuko Abarundi mu miryango bari bafise inkomoko zizwi. Biratangaje rero kubona yuko abashakashatsi, abanyepolitike bajanye n'ibyo by'abazungu kandi bazi igituma babizanye, akaba ari byo bakomeza biga, akaba ari byo bakomeza bigisha Abarundi kuva aho amashuri y'abazungu aziye. Kubona abantu basangiye inkomoko bitwa Abajivi, bitwa Abashubi, bitwa Abenengwe, bitwa Abanyakarama, bitwa Abanyagisaka, uno munsi ukaza ukababwira uti oya, muri mwebwe hariho abavuye muri Kamurundi, abandi bavuye muri Etiyopi, ibyo ni mu bihebe, mugaheba imiryango yanyu mukaja gukurikira ibyo umuzungu yazanye. Birateye imbabazi, birateye isoni. Abarundi baba bakwiye kwikebuka. Rero arakomeza noneho avuye kuri ubwo ubudasa bw'inkomoko aja ku budasa bw'umubiri. Ubwo budasa bw'umubiri yabigenjeje gute? Yaravye ko bamwe ari barebare, abandi ari bagufi, abandi ari bagufi cyane, afatira kuri ibyo. Ariko abo Barundi iyo myaka yose babanye ibinjana birenga 4, ubwo budasa ntibwari buhari. Nihehe twabonye mu bihugu tuzi byose haba amahasa gusa? N'uwogenda i Buraya ashaka kurondera kuvangura abantu, yoshobora gufatira kuri ubwo budasa, kuko hariho barebare, hariho abafise imishatsi idasa n'iy'abandi. Woshobora gukura kuri icyo cyonyine ukagabura abantu. Iyo rero mutabaye
rirya jambo Mayugi yashize mu gitabo ciwe Memoire Vigilante, iyo mutabaye vigilant nukuri barabasambura ntimumenye n'aho byatanguriye. Barazanye n'abandi bashakashatsi kugira ngo bapime neza amazuru uko areha, bapime imisaya uko ireha, nk'uko aho hambere imbere y'uko abazungu baza ata misaya miremire n'imisaya mito yari ihari, atanzobe n'ubwirabure bwari buhari. Ibyo bicika ikintu gikomeye mu Barundi, bikabatandukanya. Iyo racisme rero Hans Meyer yashizemo n'abo bakoroni bose bakabishiramo, yabaye igikoresho gikomeye cyane kugira ngo ayo macakubiri akomeze, kuko barabyigishije cyane mu mashuri bashizeho, yaba mu maseminari no mu mashure matoyi, ibyo byose barabyerekana. Rero tumenye cyane ingene racisme yaje mu gihugu cy'u Burundi, ubwo budasa n'ubusumbasumbane mu Barundi iyo bwakomotse muri izo nyandiko za Hans Meyer. Abandi bagiye barakurikira ko, novuga n'ubundi yitwa John Speck niwe yatanguye kuvuga biya bya Hamid Bantu, atigeze anahonyura no mu Burundi cyangwa no mu Rwanda. Yahagarariye uko tubisoma mu bitabo, yahagarariye Uganda, acatangura kuvuga ibyo Hamid n'abantu. Mu nyuma John Speck yaranditse avuga ati yaribeshe, ariko ibyo ntibyatumye Abadagi bahindura intumbero bari bagize, kuko babona yuko bigiye kubafasha gusambura ubwami bwari bwabananiye gukuraho. Ko nabivuze, abami b'u Burundi, abami bo mu Rwanda barahagumye, ariko tugiye kuraba mu bindi bihugu byakozwe n'abo bazungu nyene, urabe muri Kongo abami barabakuye, urabe ngaho muri Tanzania abami barabakuye. Ubu ntiwoza kuvuga ati umwami wo mu Basukuma, umwami wo mu Bacaga, hariho abo bishe barangaza, ariko i Burundi ubwami barahagumye. Nicyo rero cyabagiye rwose, bati ibi bihugu dutegerezwa kubisambura n'ubu bakiriko. Ni twebwe dukwiye rero kwikebuka, tukabona neza iyo byavuye, kandi tumenye ko izo ni intambwe zibiri za mbere, hari intambwe ya gatatu. Iyo ntambwe ya gatatu rero tuzoyigaruka ko nayo, kwerekane ibyo bakozeho mu gihe batwara. Hanyuma Abadagi bahavuye muri 1916 basubirirwa n'Ababiligi. Ababiligi ntibahinduye kinini, ahubwo barongeye ko ikibi kurusha ibyo Abadagi bari bakoze. Nibyo tuzogaruka ko mu kiganiro cyiza gikurikira. Murakoze. Urakoze cyane muganga kuri izo nyigisho uduhaye. Yari act ya kabiri, kumbure ku munsi wa mbere uza muzobandanya mudushikiriza n'ibiri muri act ya gatatu. Reka ndabashimire ku mwanya wanyu mwafashe kugira muze kudufasha kudegura kino kiganiro no kugishikiriza abariko baratwumviriza. Urakoze cyane, uravuze iyo act ya gatatu. Urugendo ruracyariho kugira twerekane neza ingene ubukoroni bwadusambuye, na cyane cyane twereke ingene Abarundi ahubwo bagiye mu bujuju babuvemo hakiri kare, kuko abantu bamaze gupfa kubera ubujuju, kubera izo nyigisho mbi ni benshi. Hari yakwiye rero yuko basubira guca ubwenge nk'uko abakera bacu bari bafise ubwenge bwo gushinga ingoma kandi bakazitunganya neza zikabaho neza. Twaba dukwiye kuja mu birenge byabo kugira ngo koko Uburundi bwacu, Burundi dukunda, busubire kuba Burundi koko twiyumvamo twese kandi dushigikiye mu iterambere. Murakoze cyane. Ego cyane, reka ndagushimire nawe Kiki Daniel ku mwanya wanyu mwafashe kugira muze kudufasha
gutegura kino kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane kigaruka ku nyigisho nziza cyane zo kwirinda ibyumviro bibi bitandukanye abarundi n'ibijana ku banyabwoko. Murakoze cyane, mwakoze no kino kiganiro cyiza mwatunganije. Turizera ko no mu bindi tuzokongera tugashira ko izindi ntererano gutyo abantu bakava mu muzimagiza barimo. Ndafite icyizere yuko Uburundi bushobora kugira ejo heza gusumba uko hari no munsi, kuko igihe tugezemwo turakwiye ko twokanura, birababaje, birateye agahinda, birateye umubabaro udasanzwe kuba hari ibintu abantu bashobora kuza bagacurika hanyuma bakanabyandika, tukiga tukaminuza. Kaminuza y'Uburundi isohora abahistoriye benshi cyane, tukagira n'abanyepolitike benshi cyane bagiye bagerageza kuva mu 59 imigambi itangura gushingwa mu 60 gushika uno munsi tumaze kubona imigambwe myinshi igwana iterana imyereka mu guharanira ibanza no kugira mugabo atabantu baragerageza kudusubiza ku muzi ngo tubanze tuve muri aya manyanga, muri aka kavuyo aba bagabo badushizemo. Vraiment novuga nti Uburundi w'umutima ataronka kanya ko gusoma igitabo cyane Nicolas Mayugi, no mutumira ko yo gisoma kugira ngo mu bice bikurikira tubivuge abitahura. Nkasaba n'utarasoma igitabo cya Hans Meyer nawe nyene ko yo gisoma, naho nyene amaze kugisoma azokumva ibitari bike, na cyane cyane uku agenda asigura abarundi bitandukanye n'uko bwa mbere byari bimeze. Nkagira nti n'abandi bagiye barandika bagihari banditse bamurikiwe n'ibyumviro by'abakoroni ko boshobora gusubira kwandika ibindi bakaza baratwereka neza ibyo bihenze ko, kuko n'ibintu bigaragara bishoboka ko iyo ukora ikintu utagira reference iminsi yose urazimira, kuko kugira ngo uzofate umwanya wo gukora amatohoza ya bino bintu ntibiba byoroshe. Yego ndatumiriye rero abandi bose bafise icyo bunganira, bafise icyo baterera muri kino kiganiro kugira ngo bagire icyo bashize ko, hanyuma tugendere hamwe, dutambuke tujya imbere, tugendere mu makanda y'abasokuru bacu. Nabatuye rero n'icese canje abanyamabanga mwagiye hehe, ibi byose twagiye tuzimira dusubira inyuma. Iyo tuba tugifise abanyamabanga ahantu twari ntitwari kuyihendera ngo tugwe muri no mutego. Biragaragara impamvu abanyamabanga batanguye gukumirwa kare cyane. Urabona ko igitabo cyasohoye muri mu 1914 atani imyaka 10 haciye umuganuro wari umaze gufudika, waciye uremeshwa n'umupatiri kanonika wo bwiwe. Abanyamabanga bose bari bwami baramaze kuvayo, kandi bamaze ahubwo no gushirwa muri yama identite atabakwiriye, bamaze gusubira kwitwa bivanye umwe wese n'izura afise uko ringana canke uburebure no bugufa afise, yamaze kuja muri ya migwi 3 Hans Meyer yarahejeje guha umurongo. Murumva rero abanyamabanga ni ikintu gikomeye cyane. Novuga nti yaba twari tukibafise aho twashitse nitwari kuhashika, ububeshi n'izi ncurika bwenge ntibyari gucurikangwa n'abarundi bavyemere, bafise abanyamabanga babitohoza kandi babifitiye amakuru ahagije. Hari ukuntu rero abantu basuzugura uburyo amakuru yatangwamwo, ko twakoresha mu Burundi cyitwa tradition orale, ariko yari ikomeye cyane gusumba n'izi ziri écrite, bakandika amakosa n'amanyanga n'amafuti, abantu bakaza bakayanywa bakamira mirunzwa batarinze kuyagosora. Mwakoze rero, twabashimiye, turashimiye n'abarundi bose bashoboye kumviriza no kurikirana kino kiganiro. Imana ibahambaze. Batimba mukihari mwihigiro, hari mu minwe y'abanyagisaka bazishorera n'ibwami bakazihimirisho heza amasaka. Aruhuke baranshakaje yararyamye ko abagabo, akaba yashinguwe nk'usigwa na nyamwigendako. Abanyange n'abiru bazibangagi intatemwa y'umwe barihe ngo tubabaze umwami wanyu nyuma aho yashinguwe. Mwaramutse nimuze
basogokuru ubutore n'ubutwari n'ubumwe n'urukundo amahoro n'ubupfasoni n'ubusharagishe ibanga nimuze Imana umwami n'Uburundi sinzi uko babicuritse mu gusenga twisunga Banyisirayeli n'abibugarire Sebarundi yarabaye Semugambwe na Sentare ububaganza ku gahato na Nyarucara arashikana yariganza asaba inka n'imirima byose byariguye umurundi wubahawe kandi akakwa n'izuru ryiwe ni mwebwe mwari muzi ibanga ryo kwagura imbibe abu naho mwadusigiye bahagaba imbona nkubone mukihari ntiyagira umuryango yaragaba akaganza aho kudushira hamwe uwo baratugabura bakatwangaza nimunyeguruke mutwimikira intahe nimuze mutubwire uko byagenze twumva ngo Niruhama na Sengi yumva baduciye mu ryahumye sigiye munsi na Niruhama ujya mwaka ntibavuga rumwe Micombero n'abagaza barahirikanye bose bava hamwe urwaruka n'abageze mu zabukuru ntibashira hamwe baminana mirerekano basangiye ubwoko baratukanye Abahima n'Abanyaruguru ni kuki batacana waka Ndadaye na Gahutu barashaka demokarasi ujya mwaka Abarimyi n'aborozi batemanye twemere ko bapfa ingoma Ngorori na Muramvya barafatanije guhirika ingoma bashikiye Repubulika barasubiranamwo Abapfumu banyu batubwire ko babona ko n'ubu Abarundi tuzoba tucikoreye umusaraba tuvuna ntitugiteka ngo bishe twagizwe amabi mu kivunga twararemezwa intebe ishushe amoso zatembera mu nda turara ntibuca turara rubunda n'inzara mu nda twamana intekera ku mutwe twishwe n'agahinda bamwe turacavunde mu makambi y'abaziteshejwe abandi tubohewe mu gashatarubanza twaci ni hano ikiganiro cyacu kigarukiye ariko reka ndabibutse ko igice cya mbere twaravye acte y'ibijanye n'ivyigwa by'amoko canke des études ethnologiques et historiques tuza muri acte ya kabiri y'uno munsi ariyo racisme mwabyumvise ko ari ubudasa n'ubusumbasumbane mu Barundi tuzogera kandi n'izindi acte zitatu zisigaye ariko nkuko kikiyaraje kubivuga ugiye kuri Google urashobora kusangaho ico gitabo ca Nicolas Mayugi urasangaho ni ca Hans Meyer hamwe n'abandi bagiye baratubwira reka nabashimire mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabibutsa ko zino nyigisho muzisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu.org hamwe n'izindi mbuga ngurukana bumenyi z'itorero zitandukanye yaba YouTube itorero Burundi hamwe na WhatsApp na Facebook itorero Burundi nyene ko bafise ico duterera canke bafise ico babaza mutwandikira kuri email yacu ndizeye 87@remesha.net ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro Iver mu buhinga bw'ivyuma arakenuye nayo Frank Espoir ndizeye nako ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha tahura kahise wubaka ibirama mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi none bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki
byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma byogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.